amazi Uburundi cibare cacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo. Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turabaramukije. Igenekerezo rya 2023 ntwarante umwaka wa 2021 niho mukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yafata urugendo rwamushikanye i Cairo ku mugwa mukuru w'igihugu ca Misiri. Ashitse ku kibuga mpuzamakungu c'indege cy'i Cairo, umukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yakiriwe n'umushikiranganje ajejwe igisata c'ingenzi indangakaranga n'akahise. Umukuru w'igihugu yari kumwe n'abashikiranganje bane ba leta y'u Burundi. Bavuye aho baciye baja ku kirimba cagenewe kwakira abanyecubahiro, ari naho umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikiye. Umunsi ugira kabiri w'ugo rugendo, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye yaja ku kirimba ca mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi. Ashitse aho ku kirimba yakiriwe n'umukuru w'igihugu ca Misiri baca baja mu mubonano. Inyuma y'uwo mubonano baciye baja guhagarikira igikorwa cyo gusinya amasezerano hagati y'ibihugu barongoye. Abashikiranganje b'imigenderanire bo mu Burundi na Misiri akaba aribo bateye umukono kuri ayo masezerano.
Muri ayo masezerano rero harimwo ayajanye n'igisata c'ingenzi, imico kama, ayajanye no gukuraho visa ku Barundi canke abanyamisiri bafise impapuro z'inzira z'akazi bita passeport de service, mu burimyi no mu bindi bisata. Mwijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye, yavuze ko ivyo vyerekana ko imigenderanire hagati y'ibihugu vya Misiri n'u Burundi ari myiza. Ati runo rugendo rwa mbere rw'akazi ngize muri kino gihugu ca Misiri uno mwaka, nshaka kwerekana ko imigenderanire hagati y'abarundi n'abanyamisiri ari myiza. Ati nikimenyamenya duhejeje gusinya amasezerano yo gufashanya mu bisata bitandukanye. Ati isinywa ry'ayo masezerano ni intambwe idasanzwe mu kahise k'imigenderanire yacu. Umukuru w'igihugu yaciye asaba abashikiranganje bajejwe imigenderanire muri ivyo bihugu uko ari bibiri gushira mu ngiro ayo masezerano vuba ku neza y'abene gihugu bo muri ivyo bihugu uko ari bibiri basanzwe bahuzwa n'akahise n'indonda bihugu biciye ku ruzi Nil rusanzwe ari inkuruzogi ruhuza ivyo bihugu uko ari bibiri rukaba rufise isoko mu Burundi. Umukuru w'igihugu ca Misiri Abdel Fattah nawe mwijambo yashikirije yarashimiye mugenzi we arongoye Burundi kuba yahisemwo kugendera ico gihugu, aca yemera ko amasezerano bateye ku mukono ataco atazokora kugira ngo ashigwe mu ngiro, gutyo ubucuti busanzwe buri hagati y'u Burundi na Misiri bushishikare buje imbere. نحو تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التي تجمعنا والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. Ku munsi ugira gatatu umukuru w'igihugu c'u Burundi yagendeye inyubakwa zitandukanye ziri ahariko hubakwa umugwa mukuru w'intwaro muri ico gihugu ca Misiri. Yatanguye kugendera inyubakwa izokoreramwo abakozi bo ku mugwa mukuru w'intwaro. Avuye aho yaciye aja ahari urusengero rwitiriwe ivuka rya Yezu, urusengero bita Cathedrale de la Nativité. Umukuru w'igihugu yaragendeye kandi hoteli ya kijambere iri muri ico gisagara nyene gishasha c'intwaro kiriko kirubakwa, yongera aragendera ahari inzu ndangakaranga iri mu vyibutso bitandukanye. Perezida Varisito Ndayishimiye yarashitse kandi ahubatswe ibiro vy'umushikiranganje wa mbere wa Misiri, akaba ari naho hazokorera ubushikiranganje 33 ugize leta ya Misiri. Yaragendeye kandi ahariko harubakwa ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka bigeretse 10 imbere yo kuja mu kibanza gikinirwamwo inkino zitandukanye kiraho nyene muri ico gisagara gishaca c'intwaro. Akaba yararavye kandi ireresi gerekana inyubakwa zitandukanye ziriko zubakwa muri ico gisagara gishasha c'intwaro kiriko kirubakwa aho mu gihugu ca Misiri. Izo nyubakwa zose rero ngo ziriko zubakwa hakoreshejwe ibikoresho bihingurirwa aho mu gihugu ca Misiri, ngo n'abahinga bariko barazubaka bakaba ari abanyamisiri. Umukuru w'igihugu akaba yarabakeje ku ntambwe bamaze gutera mu bijanye n'iterambere. Umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bakaba barangije urugendo bari bamazemwo iminsi 3 mu gihugu ca Misiri ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 2026 ntwarante umwaka wa 2021.
ashitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye yarakiriwe hanyuma aramenyesha ibyavuye muri urwo rugendo. Twagiye rero kugira ngo dutsimbataze imigenderanire dusanzwe dufitaniye n'ico gihugu, twongere turabire hamwe icokogwa kugira ngo dushire mu ngiro amasezerano dusanzwe dufitaniye yo guterana intege gukorera hamwe. Twakiriwe neza cyane, hanyuma turaganira ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cacu bene igihugu ca Misiri. Duca duhimbagwa nuko dusanze ivyo bihugu vyose biri mu mahoro n'umutekano, abene gihugu bose bari ku kivi mu bikorwa bibateza imbere. Twaciye rero tutangura kuganira ku ngene twobandanya dukorana, aho twagiye mu bisata bitari bike by'ubuzima bw'igihugu. Murazi yuko nko ngaha mu Burundi turashira imbere cyane igisata kijanye no kugwiza umwimbo duhereye ku burimyi n'ubworozi, tugaca tuja mu guhingura byaba ibigize itunga kama ry'u Burundi canke n'ibindi twirondereye twebwe nyene, ndetse hakaba n'ibindi bigwiza itunga na cane cane ho mu gisata caba mukerarugendo, naho nyene ni gisata gikenewe cyane kandi hariya giteye imbere cyane. N'ikindi gisata rero cyo gutumatumanako muri bwa buhinga ngurukana bumenyi, ivyo vyose ni ibidahara mu iterambere. Rero tugiye nko ku gisata c'uburimyi twarumvikanye neza kuko bo barafise uburambe, murazi ko mu bugaragwa batunzwe no kuvomera, twebwe natwe turira iyo imvura itaze, ndetse no muci nabo rero bakaba bafise ubwo buhinga dutegereza gusangira. Bo rero baca bagira n'ubundi buhinga bukomeye butuma turonka umwimbu ushimishije. Aho rero tukaba twaramaze kugiranira ayo masezerano, hakaba n'amasezerano mu bijanye rero n'indero n'amagara y'abantu. Hariho n'amasezerano kugira ngo dutsimbataze imigenderanire yuko ibi bihugu bibiri amareta yavyo yotemberanira nk'ugiye iwabo. Ni ukuvuga yuko abakozi ba leta b'i Burundi be nabo mu Misiri nabo bakagendera igihugu cacu atangorane, tugaheza tugaguma dusenyera ku mugozi umwe. Turetse rero ajya amasezerano mwabonye yatewe ku gikumu n'ibindi vyose, kuko twariko twiga gushira mu ngiro ivyo twari dusanzwe twahora tuganira. Ni vyinshi cyane, twarahakuye ubumenyi bunini kuko twarabonye yuko bari ku kivi ntibakimeze nka kumwe tuvuga ngo abanyafrika n'abantu bitonda. Bobo n'abantu twasanze biteguriye gushira mu ngiro ivyo twasezeranye vyose. Mbere n'abagwiza tunga baho baragiranye inama n'abiwacu, inama ndende muzobona mu minsi itarambiranye, kuko batubwiye yuko amapfungo aheze bazoca baza nabo. Rero ubu tugira duce tuja gushira mu ngiro. Twarakwicirwa yuko bobo ntavyo gute bavuga bati twebwe
ikintu tukivuze kiba kibaye ati mugabo namwe turabikeka ko muzohava mudutevye no kuvuga yuko twebwe natwe ico cigwa bazokitwigisha kuko nk'ubu utuza amasezerano hari abo bayafata bagaca bayashira mu bubati bakinumira ntibigere bategura kuko mu byo batubaza bati murafise imigambi iteguye duce tuza kuyikorana namwe kuko twagiye mu bisata byose bamwe bose mu byo bakora duca turagirana amanama bagaca bavuga bati iki gisata murafise imigambi duce tuza kuyikora murafise imigambi ico batwemerera nuko bavuga bati twebwe ntidukora nka kujya bisanzwe mu migenderanire ibihugu biguma bivuga amajambo ati twebwe bisanzwe dushaka imigenderanire dushira mu ngiro kandi Burundi turazi ko buri nyuma cyane ku buryo dutegerezwa kubwunguruza kuko bo barateye imbere bacabonera n'akaryo rero ko gutembereza mu gihugu cyabo tubone ingene cifashe cyane cyane kutwereka ingene bariko barubaka umugwa mukuru wa politiki bariko bawubaka neza cyane bafise abahinga kandi byose ne bavyikorera bafise abahinga bagacakwereka mu mwanya mutoyi bimaze kuko ntibararenza imyaka 2 batanguye kubaka ariko twasanze ubu heshi amazu y'ubushikiranganje n'amashinga amateka byose baraheje kuvyubaka ndetse naho abantu bazoba kuko hari ahantu hashaje naho abakozi ba leta bose bazoba ahantu mu mwanya utarenga imyaka 2 bamaze kubaka uburaro bw'abantu miliyoni 2 murumva yuko ari abantu bazi kwihuta mu gukora rero natwe twaciye tubonera akaryo koko basaba yuko abo bahinga babo na cyane cyane bagiye bahinga bazi gucapura gutanga igicapo cy'igisagara abazi kwerekana amazu abereye ijisho ko nabo boza mu bazoza rero mu mugwi uzocuza vuba barimwo abo bahinga bazoca baza kugira ngo dufashanye dutangwe gushira mu ngiro ivyo twagiye turumvikana mumva ko ari mu bisata bitandukanye nta gisata novuga yuko twoba twarasigaje narakengurutse cyane nshimira mugenzanje umukuru w'igihugu ca Misiri kungene yatwakiriye nk'abavandimwe yatwakiriye neza cyane afise akanyamuneza koko bikaboneka yuko turabavukanyi turaganira ku buzima bwose ndetse n'ubuzima bujanye n'amahoro mu karere murumva ivyo ntimwogera mutabivuze turashima ingene byifashe mu karere ko injyane zo mu karere zisa n'izashurese mugabo tukaba tubona yuko hariho iterabwoba ririko rirakomera muri Afrika cyane cyane muri Afrika y'uburaruko nabo bakaba bafitaniye urubibe nyene naho iryo terabwoba riri nk'igihugu cya Libya murabona yuko ntigitekanye nkuko natwe tuguma tuvuga tuti aha hakurya mu burengero bw'iwacu mu buseruko bwa Kongo murabona yuko tuguma twumva ko hari imigwi y'inkozi y'ikibi rero ubonye umubanyi yewe bitameze neza nawe we utegerezwa kurikanura kugira ngo umufate umugongo nawe amererwe neza rero twese twashimye ko muri Afrika twese dusanzwe ubu ibihugu byose biriko birafashanya kugira bigwanye iterabwoba rigwanye ubwicanyi bugirwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho muri Afrika muri rusangi rero twayaze neza tukaba twasezeranya amahoro twumvikanye ko mu minsi itari myinshi twashaka ko mu mezi 3 twoba tuza turiko turashira mu ngiro ivyo twumvikanye murakoze ico tukwifurije sagamba